Reka ndabaramutse nongerera bipfurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe agena na geno nderi selector man wa Gwan Bombo karavuga the one and only. Yini musiri champion TV nderi bashirano indundi muriko murabona kuri ekra turi kumwe na Penniel kamikaze. Reka ndamuvuge kuko naho ntorinda kumuvuga benshi baramunzi muramunzi mu bimenyeshamakuru bitandukanye kuva ngira za 2014 kuduga muramunzi cyane. Uyu numwe mu bantu batrendinze gose novuga bari mu kinjana asikinjana reka mvuge bari mu misi imwe y'ugutangura ndetse bakaduga imwe n'abantu nk'abasimbizi se mavumba abantu nk'aba arenova mukurarinda abantu benshi cyane mwagiye muramenya bakera gose nuko uno munsi tuza kuyaga ariko nituza kuba turi muri entertainment mwisanzwe ariko turaza kuza na pare ya entertainment mugabo turimwo ndani turaza kuyaga kubijanye n'ijwi ry'abagendana ubumuga nuko ndamuikaze hama mukanya duce tuyaga Imani bahamugisha karibu cyane papa amahoro Imana bane nawe bashije meze neza meze neza ndashimye ni Imana usigaye yivuga Imana ihabwa icubahiro je ndemera Imana cyane mwari mumeze neza je meze neza naraye impore nabyutse impore nkuko babibona nawe nkuko ubibona je meze neza cyane musaza ndagufatishije kugira ndakoronka ariko uraza kunyihanganira ariko nakibara burya je kenshi ndaboneka ariko mugabo kenshi kugira undonke nuko unsanze muhira yeko cyane niyo mpamvu zeti ndagufatishije hari kuntu twahora ugira kera ukazugira guca ukabona umuntu star arasohotse ngo ngujya filima byakera ariko je sindi umustar nuko reka twigire bukiyago cyo munsi kubatakuzi ndibaza ubu nta muntu atakuzi mu gisagara sinagombwa kurinda kwidondora bariho batanzi Penniel Ndagijimana Penniel kamikaze nuko neza cyane umunsi wa mbere Penniel batangura kukumenya bakumenye kuki nabambeshe mvuze ngo batanguye kumenyera kuki je ndangira umunsi wa mbere batangura kumenya n'umunsi wa mbere ntangura kuvugira kuri micro za radio culture taraba indundi je ndibaza n'uwo munsi wa mbere ariko abantu benshi jewe la majority y'abantu nkunda kumva aho tuba turi abantu benshi bakumenye ku kiganiro chacha kuri radio ni radio ndera gakura muri kumwe na hajya ni vuba hajya ni mu 2016 mu mpera mu gihe nari natanguye muri 2014 muri radio culture taraba indundi culture nari maze no kunakora ibitari bike nari namaze no kuba mu attaché de presse wa communication manager wa committee service donc iko zasohoye ba Double J iko hariyo Double J Merisani na Frank Duniano urumva deja sinovuga kariho hano baze bakitambo sana niyo mpamvu navuze nti jewe singombwa ubundi ari gihe ukorana ikiganiro n'umuntu bikaba ngombwa yuko utarinda kuvuga menshi ikiganiro cyo kikivugira neza cyane eko uno munsi nashimye ko tuza kuyaga kubera ko ndiko ndagenda mvugana n'abantu bagize ibyo baserukira canke abantu bafise ico basigirukira canke bafise experience mu kintu runaka muri departement runaka nukuvuga uno munsi turiko turaraba sinza kukujana mu bijanye n'abaririmbyi mu Burundi bo hanze mugabo turaza kuza kwijanye n'amagara y'abantu iyo tugiye mu kijanye n'amagara y'abantu mugabo sinja kwinjira ninjirire benevyo ariko turaza kuza kubagendana ubumuga runaka bose ni ku magara y'abantu eko uno munsi y'umuntu akubwiye umuntu agendana ubumuga nk'umuntu ubimazemo imyaka miremire uzi ibintu vy'iki gihugu cacu uzi ahisigeze utahura iki umuntu agendana ubumuga n'umuntu ashoboye umuntu ashoboye umuntu agendana ubumuga n'umuntu nk'abandi bantu umuntu agendana ubumuga genda mu ndamufata nk'umuntu nkuko mfata uwundi muntu kuko nawe arashoboye yego nico kintu numva neza cyane uretse ko bavuga kagendana ubumuga mugabo n'umuntu kandi ashoboye yego mugabo warashaka ndanakungiriye ubumuga buva mu mutwe ubumuga rega kuko buri ubwoko bwinshi ubumuga ni n'ubwoko bwinshi hari umuntu usanga agendana ubumuga bw'amano muga kubera adakina football abantu ntibiteho kumenya yuko agendana ubumuga hari n'ubundi ushobora gusanga agendana ubumuga bw'umushatsi mugabo kubera ata munsi harakenega umushatsi bo bakaca babona bati nakarakomeye neza cyane ubu rero twinjire je ngomba ko twinjira muri ba bantu rero ubu batavaho bari bajya kuzunda gusanga bagenda imbago amabekiye mu kirundi ciza nibazita imbago
bajya abantu usanga batabona bumva mugabo batabona canke se babona mugabo batumva bajya abantu kunda gusanga hari abantu kunda gusanga nkuko urabona izuba ko ryaka cyane ugasanga garamye ahantu runaka mugabo adafise ikintu gishobora kuba cyo mufasha ugasanga abantu bafise imiduga bariko baramucako nta n'igihumbi nta na bibiri nta n'umuntu yiyumvira ngo mbega bigende gute uyu muntu ndanamubatse ngomba twinjire muri bajya abantu mbega ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke se no mu micungararo yaho wanashaka iyo bajya abantu babonye deja we bihora bikuzanira emotion zimeze gute nuko wavuze ko umuntu udashaka ko tuvuga ibintu byinshi byarenganye yego bariya turaja jewe iyo mbonye abantu nk'abajya birankorako icambere birankorako kuko nkuko twari ko turavuga ibintu by'abagendana ubumuga fete ubumuga ninco kimwe n'ubukene ufite umuntu ashobora kumubona hajya ukibaza ngo yarakize kumbe naho arakenye canke arashonje kubw'ivyo rero bajya abantu je ndababonye bimpa kwiyumvira cyane kuko kugeza ngere ngaha no munsi simbayeho ubuzima bwiza mugabo hariho ubuzima naciyemwe hariho n'ibindi bihe naciyemwe bisumba ivyo ndiko ndacamwo uno munsi iyo ndababonye rero bimpa kwiyumvira uyu muntu akeneye iki kugira ngo nawe ejo umuntu ntazoce ngaha musanga ngaha canke no muntu nawe ave muri bino bintu ariko aracamwo bikaca bimpa n'iyindi ko hariho nk'igihe ushobora kubona umwana ugatangwa kwiyumvira ati none uno mwana arafise abavyeyi canke bimeze gute hari igihe ushobora kubona umuntu ari mu bigero ukavuga ati none burya uyu muntu nawe ntiyashaka kuzogira kazoza agira umuryango umugore n'abana canke umugabo n'abana n'igihe uhura n'umutama rero ukaca wiyumvira ukavuga uti none uno mutama kuri no myaka yose yararondeye kweri arabura omwe ningene zararonka ijana canke igihumbi cyonyene kweri ko mbona umenga aragize bica bintera rero kwibaza ibintu byinshi mugabo ikintu cyonyene nza kugaruka gutahura nuko abantu twari dukwiye kwitanaho mu bihibi canke biriya kuko ubumuga bama babivuga ubumuga ntibusezerana ni umva ushobora kuryama ukomeye kuko je ndamaze guhura n'umwigeme araho yitwa Gloria yashingiye intaha arambwira ati burya je naryamye nkomeye muga mvyutse nsanga simbona neza cyane uti ubumuga buba buhereye ngaho nyene ati no musi no kuvuga ngo byagenze gute kugira mpume canke ngo nibiki byavuye ko muno musagendana ubumuga bwo kutabona niyo mpamvu mvuga nti rero iyo mbonye bajya abantu ndabona yuko ari abantu bari bakeneye ubufasha kandi iyo bishitse ugasanga nivyo nshoboye ndabikora na cyane mbega hari abantu muhora muyaga ukumva yuko bafise iciyumviro cyo kuba bogenda barafasha bajya abantu ntitwinjiye mugabo muri cya kintu nakubwiye ati tuze turanyigisha kuko turaza ama ministeri menshi ngaha mu gisa reka wanashaka tugivuga ko nta kosa dukoze nimba linye turiko navyo bishobora kubaraba nibaza ko atana kibego neza cyane iyo uciye ku muntu wavuze ko ugira emotion mbega aho uhora uburi muri societe uhora wumva abantu bafise igishika canke se mu ma departement runaka baba bafise igishika cyo gufasha bajya abantu kugira ngo nabo biyumve nk'abandi bantu muri rusange kuko do prise umuntu agendana ubumuga yiyumva kumenga uramuciye intege do prise yumva ko yiyanse en fait Bashiri jewe kenshi ukuntu meze sinkunze kuraba ibintu binini sinzi nk'ama ministeri sinzi ngo amazi yo gufasha sinzi ibiki kuko ni mpamvu kare mu ntango nakubwiye ko nemera Imana je uburyo nemera mu Imana sibwo nibaza ko abandi bayemeramo kuko je Imana ndayemera atakindi kintu mbona ko bingana bijya bintu bashira ko ngo Imana yagerageje naka sinzi Imana yagize ibintu nibi je bijya sindavyemera je nemera ko Imana ihari kandi ishoboye neza cyane byose kubw'ivyo rero je mu kibani wanje ahubwo simba numva yuko hari umuntu yovuga ngo urumva ngo ndipfuza gukora ibi ahubwo nabikore kuko ibiharuro sindabiraba neza mugabo nimba bavuga yuko
ushobora gusanga ahantu ngo hari abantu 10 harimo umwe agendana ubumuga canke batatu ayo n'ama statistique aba hari nizere ko umuntu wari wese habaye nk'umuntu wese ari karaba na kino kiganiro asanga abantu hariho abantu bafise ubumuga bw'ubwoko butandukanye sinibaza rero ko yoguma ngo ndifuza gukora ibi ahubwo nahere kuri bijya bitoyi nyene afise atararindira ngo ubushikiranganye bwo gufatana mu ndango sinzi gushira hamwe runaka ngo ikindi ahere hajye nyene ofisi kuko bajya abantu twavuze baba baryamye hajya kwibarabara ntibakeneye amafaranga ngo bubake etaje bajya ntibakeneye ngo amafaranga baje gutondera igitoro uriko uravyumva bajya akeneye mbe uno munsi biragenda gute neza keya y'uyu munsi rero mukuriyemwe uno munsi arabumbwa ivyejo rero umufashije kuvuga uti basi reka ndakwereka ingene ushobora gustabiliza uno munsi neje uzobeho biba bikwiye ivyo naze jewe nizeye ko ata muntu numwe atabishoboye bivana n'umutima w'umuntu bivana n'ingene umuntu abona ibintu niyo mpamvu rero mu kibano aho jewe mbaye sinigize umwere cyane cyangwa ngo umuntu w'umuhinga cyane mugabo abantu tumaze kubana bonyene baranabizi neza cyane yuko umuntu iyo akeneye ubufasha ndabishoboye ndabikora n'abandi rero bari bakwiye kubikora batamanje kurindira ngumva ngo nzo neza cyane ego Penniel ahantu wize ku kigo wize ko kuva amashuri atangura kugira here je nize henshi fise parcours ndende ego natanguriye mu ikambi y'impunzi kugeza mu wa 5 primaire 5e 6e cyaniga mu Ruvume uwo mwigisha yaratubwiye ati hari abantu ndiko ndavuga ibintu vy'amoko baca biyumvira ibindi bintu byinshi ati mugabo ikintu cyadushikanya aho tugeze uno munsi nuko ano moko twayavugira mu ntamatama urumva ugahengera umuntu muragendana n'umugenzi wawe ukacugenda hariho hamwe ukacugaruka utwenga urumva nico kimwe n'ibi bintu by'abantu bagendana ubumuga ofete umuntu kubagendana ubumuga si bibi ariko ntubimugaragarize ariko none wewe bimuhora nkandi we kata muntu urema we kata kintu na kimwe ukora kiba ku bugombe bw'iwawe kandi dukurikije kimwe wavuga ko nawe ushobora kubyuka none suko kandi nuko no munsi wewe ushobora ko umva ubushobozi buratandukanye ushobora gukenera muri mwishure nk'akarorero yego neza ntagira ukuguru ashobora kumubwira ati twiruke gushika hajya ntashikeye ubwo hanyuma bakaca babashirira fonction kuri tableau naho ugasanga kuri fonction barakwirukanza neza cyane ejo ntuzomukeneranga kwigisha no umunena yoca kwigisha ufise ivyakeneye na wafise ivyukeneye wumva yoca kwigisha gucisha mu mwogera no mpamvu rero abantu nabo basanzwe banena na vraiment ibintu byo kunena babihebe kuko ubu turi muri 2025 nikinjana ca 21 gitandukanye cyane nikinjana ca 20 carenganye kwari dukwiye guhinduka rero nijo jambo je numva norangiriza ko abantu tukumva twese ko turi bamwe wari wese tukamwubahira icyo ashoboye kandi mu mwanya wiwe tukamuha n'umwanya agakora akatwereka akademontra ibintu ashoboye cyane gose hame ibintu bikagenda neza urakoze cyane Imana iguhe umugisha rero Penniel ndagushimire cyane Bashiri nshimire cyane Musiri Champion TV nshimire cyane abakunzi ba Penniel Kamikaze ciao ciao eko hasta la vista.